Ndabaramukije bakunzi muri ko muradukurikirana kubonesha kure n'isamirizi agaseke kaze mu kiganiro batagabiri wungura ubwenge. Bamwe mu bakenyezi n'ugwaruka bakora urudandazwa rwo gutembereza ibintu mu mabarabara baravuga ko babuzwa gukora ubwo rudandazwa. Mbega nizihe ntambamye zoba zibonekeza mu gihe bariko barakora ubwo rudandazwa? Mbega hamwe bokoroherezwa bagakora ubwo rudandazwa nigiki bokwinjiza mu kigega cy'igihugu? Mbega ubwo rudandazwa rwoba rukorwa mu Burundi gusa? Muntu mbere yo kubica hirya no hino turi kumwe n'umutumire Aimable Manirakiza, umuyobozi mukuru w'ikigo cishinze guteza imbere ama entreprise. Turamuhaye ikaze. Murakoze cyane ku butumire. Imbere yo kuja mu kiyago nyezina, mbega twavuga ko Aimable Manirakiza ari umuntu ki? Aimable Manirakiza asanzwe arangurira imirimo ya misi yose mu kigo CDE, ni kigo cy'ubushakashatsi cishinze gukangurira canke gushiraho ivyo byose byotuma biyungunganya mu gihugu cy'u Burundi bashobora gukora tanzitizi izi canke ziriya zishoboye kubagerako. Ikigo rero CDE gisanzwe gishiraho ubushakashatsi tugaheza tukabironsa abajeje gushira mu ngiro ivyo byose vyotuma hafatwa ingingo nziza zoza zorusha biciye mu ngingo zitandukanye bafata canke mu mategeko usangwa ashigwaho mu ngiro kugira ngo wa murindi w'iterambere tuwushike ko biciye mu nzira y'amategeko, mu nzira yorohereza bose atanzitizi. Muyobozi mukuru w'ikigo CDE, bega nk'iyo bavuze urudandazwa rwo gutembereza ibintu mu mabarabara twotahura ko ari urudandazwa rumeze gute, goba gwaje gute? Urudandazwa rwo mu ibarabara ni urudandazwa rwatangiye kwibonekeza mu Burundi cyane cyane hamwe gisagara ca Bujumbura mu mwaka wa 2015 aho isoko ya Bujumbura yasha. Ariko kandi imbere yaho twarabona aho duherereye mu makartie canke mu macentre za ruguru aho hariho imigwi y'abantu bashobora kudandariza mu ibarabara, bashobora gutembereza ibi na biriya nk'amagi, karanga, itomati canke indagara, kumva aho uherereye zandagara za tomati n'ibindi. Ivyo rero ni bimwe novuga uko intango neza na neza y'urwo rudandazwa, ariko rwagiye kugaragara cyane muri ico gihe ca 2015 aho twabona ingingo ziza zivuga kuri urwo rudandazwa, ndetse n'imbere yaho imbere y'umwaka wa 2015 aho isoko ya Bujumbura itari kirakora twage tubona abantu nyene batangura mwe n'urwo rudandazwa aho duherereye. Murakoze cyane. Mbega urudandazwa rwo gutembereza ibintu mu mabarabara ngo babwibonekeza mu Burundi gusa canke go baruri no mu bindi bihugu barukora gute? Uburundi sizinga, Uburundi ni kimwe mu bindi bihugu usanga rurimo imigwi itandukanye y'abantu biyingunganya. Rero mu Burundi nivyo hariho abo badandaza mu ibarabara, ugasanga abadandaza mu bibanza ibinabiriya usanga bitemera amategeko. Ariko kandi si mu Burundi gusa, novuga nko mu gihugu cy'Ubuhindi hariho abadandaza bato usanga urwo rudandazwa mu mabarabara. Hano uvuga nk'abadandaza cyane mu gisagara ca New Delhi, hari abadandaza badandaza ivyo kugira ibi bitumbura usanga hano twita amabaji ya canke ibitumbura. Rero kuvuga yuko muri ico gihugu c'Ubuhindi naho nyene hari urwo rudandazwa ruhari, kandi abo bantu nyene badandariza mu ibarabara bakadandaza bagabeshaho imiryango yabo. Hambavu uwo mugwi badandaza ivyo bitumbura, hari n'abandi badandaza obidede mu ibarabara. Rero hari imigwi myinshi nko muri ico gihugu c'Ubuhindi usanga badandaza bakora urwo rudandazwa. Si mu gihugu c'Ubuhindi gusa, hariho ugino ngaha hafi mu Buganda naho nyine urasanga abantu badandaza bakaranga ibijumbu, bakaranga ifiriti, karanga amabaji y'ibitumbura. Hari abadandaza imyumbati bagenda baratembereza. Aha mvuze muri Afrika, mvuze muri Aziya, mugano muri Amerika naho nyene nagira amahirwe yo gushikayo aho
hafi yaho umukuru w'igihugu akorera usanga hariho urwo rudandazwa, ugasanga hari abantu badandariza aho hantu, ugasanga badandariza ibintu by'icayi, badandariza ibintu by'imirete. Rero iyo migwi yose nivyo hanavuze aha ni Washington, hari New York naho nyine barahari, imbere y'ihoteli usohotse aho usanga imbere y'ihoteli usanga indani mu hoteli ibintu bizimvye, mugabo usohotse hanze abo bantu basanga barorosha gose ubuzima ku ngenzi, usanga zitaba zimerenye amasoko. Ngo gambira ushite muri New York ariko ntuza aho bidandazwa by'amahera make magushaka kubironka. Abo badandaza bakora mu barabara usanga kenshi bafasha imigwi ya bene abo bantu, ndetse bagafasha n'abantu babaye aho hantu nyine. Bisigura yuko abo bantu barorosha gose ubuzima mu gihe ibintu bimeze neza, mu gihe biciye amategeko. Murakoze cyane, muratubwiye ko haba no mu bihugu byo hanze urwo rudandaza ruhari. Mbega ko bamwe mu barukora bo mu Burundi bamwe baravuga ko babuzwa gukora urwo rudandazwa, mwibaza ko iryo buzwa ryo bariva kuki? Nibaza yuko mva ibihugu byose bafise ko ntibitunganya imigambi y'iterambere. Uno munsi nimba hariho abariko barabuza gukora, ni kumbure hariho novuga nti indinganizo kumbure usanga abajejwe intwaro bagira bati ni vyiza yuko kugira ngo ibintu bigende neza, ni vyiza yuko ibintu bitunganije gutyo. Rero ico ni kimwe. Ku rundi ruhande hakabaho n'abandi bagira ati nimba dutunganya no rudandazwa, nimba dukora no rudandazwa ni kubera ko twifuza kutiba, twifuza kutarera amaboko, twifuza gushikira ivyumviro by'abaturongoye byo kwiyungunganya. Rero nuko kwiyungunganya muko gukora urwo rudandazwa, hari abagira bati twebwe dushimye gukora urudandazwa rwo mwibarabara, kudandaza amagi, kudandaza itomati, kudandaza indagara, irengarenga hirya no hino, tukatwara umufuko w'amakara ku mutwe tukagenda tudandaza, canke turabusa akantu two kwigikamwe, turafise intebe, gutanga kudandaza amayinite, gose n'udandaza mu barabara. Rero aho bose baze bakurikirana iryo himirizwa baronka, babigenda mu nzira zitandukanye, kandi intumbero nuko ubwa mbere na mbere bashira mu ngiro iryo himirizwa baronse. Irya kabiri ni ukugira ngo bijukire ibikorwa, batangure kwiyungunganya, ntibazerinze, bafashe imiryango kubaho. Hari nk'abakenyezi bafise nk'umutahe w'20 kagura nk'udutomati, karangura turengarenga, karangura tudagara, tuvoka, ivyamwa, si kugira ngo ayo mahera ntabayakeneye, ari kugira ngo abeho abesheho abana biwe, yigisha abana, avuza abana, yambika abana, yihingunganye muri bina biriya, ndetse aterere mu iterambere y'igihugu. Nuko no bivuga yuko uwo wese ari mu rudandazwa ngo mwibarabara kiba kimutumye n'ivyo. Aho hashaze kindi ca gatatu kijanye n'amategeko. Mbega amategeko avuga iki kubijanye n'urwo rudandazwa? Mbega hari ingingo zimaze gufatwa kugira ngo rudandazwa goroherezwe? Mbega bihagaze gute? Ico nibaza ko ari ikindi kiganiro, ariko kuno munsi novuga nti nizumvo zibiri. Hari hagira bati twumvise akamo, tugomba gukura amaboko mu mpuzu, dukore dutere mu iterambere ry'igihugu. Ariko muko guterera muri iryo terambere ry'igihugu hari inzira nyinshi zifatwa n'ubwo rudandazwa mu ibarabara. Abo nabo n'abantu bakeneye gushigikirwa, n'abantu bakeneye amategeko kugira ngo aborohereze gusumba, kugira ngo bigere neza gusumba. Amwe abo bantu bakoroherezwa bagakora nk'uko babyifuza. Ubwo rudandazwa koko hari ico goterera mu kigega cy'igihugu? Ubwo rudandazwa hambavu yuko goterera mu iterambere ry'igihugu, reka ntangure gatoya mbere ko mvuga ku byo goterera mu iterambere ry'igihugu. Ubwo rudandazwa nababwiye harimo ugwaruka, harimo n'abakenyezi. Muri abakenyezi harimo nk'abamama usanga bafise abana 2-3. Mu kigo CD turafise umugambi witwa Harageze, aho uri kurakorana n'iyo migwi y'abakenyezi nyene n'ugwaruka. Twabonye umukenyezi navuga nti une histoire réelle canke inkuru y'umuntu abaho, aho uwo muntu asanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura, n'umukenyezi afise abana 3, kandi abana 3 arabigisha, iyo bagwara abavuza, kandi akabambika, kandi barafungwa n'imiburi rimwe ku munsi.
biciye he muri rwa rudandazo rwo mu ibarabara. Utadandaza iki? Adandaza itomati, ipiripiri, poivro, aubergine, nizo adandaza mu giseke. Uwo mutaha afise nturenga 200. Mugabo muri izo 200 iyo tahuye n'ibibazo mu ibarabara kenshi na kenshi biratuma uwo mukenyezi ashobora kuronka 2,000-3,000 yungutse ko akagura ubufu, akagura amakara, akagura n'uduharage, abana bagafungura. Abana bariga n'ubu imfura yiwe igeze mu wa 5. Bisigura ko rudandazwa rwafise akamaro kadasanzwe. Iyo umuntu wo mukenyezi nawe karakorera urudandazwa twumbure rudaciye mu mategeko, abo bantu iyo bagiye kugura agasabuni bagurira isabuni umuntu yarisha ikori. Bisigura nabo nyene barariha ikori indirectement, barariha ikori mu yindi nzira kuko nabo baragura isabuni, barariha ishuri, baragura impuzu, barivuza, hose bagura basohora amahera. Haraba abandi baba batanze ikori. Ico ni kimwe, ni inzira ya mbere batanga mu ikori. Inzira ya kabiri, abo bantu uruhara rwabo utigoboneka gute muri leta. Abo bantu mu gihe hobaho ico bita une réglementation intelligente, indinganizo nshasha yo rudandazwa, kuko urwo rudandazwa ruratuma buriya leta ihomba mu nzira ica nkiriya, kuko iyo habaye ico bita disparition de l'assiette fiscale, burya ni leta yahombera kuko hari amahera kumbure leta rikuronka ikarangura ibica nk'ibiriya mu bijanye n'ivy'iterambere, imigambi y'iterambere, kubaka ibitaro, urabona mu bariko barasukura, bariko amafaranga azova hehe. Ifo yuko twagura assiette fiscale, ko twagura abantu batanga amatagisi. Abo bantu habayeho amategeko meza abakinyira, bagira ati ndasohotse mu nzu ngiye kudandaza, ndazi ko nta mahoro, nta muntu aza kumburagiza. Uwo muntu akaba afise adresse cyangwa umuntu agira ati ari uhamerira muzi, irazi ko agenda mu gisagara, iramuzi neza. Hariho fiche d'enregistrement yabaye, hari ahantu akorera cyangwa ahantu agenda adandariza. Uwo muntu yaheze akagira gute? Agatanga. Iyo atanze tukori rero biraheze rikagira gute? Ligasubira mu migambi y'iterambere. Bisigura yuko leta mu gihe yoshiraho amategeko agaragaza neza urwo rudandazwa n'ukuntu ngo kwingirwa, maze abo bantu bagashobora leta ikakura ko amahera na makeya aza gutangwa amakori n'amatagisi, biroroha cyane ko leta yakuri iki ikureho akunguka dasanzwe muri uwo mugambi. Mugabo mu gihe cyose hariho inzitizi zituma wa muntu udakorera amategeko, uwo muntu azakora inyuma amategeko, nibaza ko n'ibibazo bitandukanye nk'ibyo dusanzwe tubona hano, mugabo kandi leta irahahombera. Bisigura yuko rero naho abo bantu bahomba, mugabo na leta naho nyine irahahombera, kuko abantu iyo badakorera amategeko leta ntizi bamenye, hano hakaba uruhombo ku ruhande rwa leta. Mwamebwe mubona hoko guki kugira ngo abo bantu bakora urwo rudandazwa boroherezwe nk'uko bavyifuza, mu gihe bo bemera ko mu gihe bokoroherezwa biteguye gutanga ikori nk'abandi bakorera mu masoko. Yego nabivuze, abo bantu cyo kugwa n'igiki nuko abaho novuga ni une mesure incitative, novuga ingingo zigaragaza zerekana kumbure urwo rudandazwa rwo arigo. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, bagashiraho kumbure bagira bati abadandaza turabazi, rero ico twobafasha ni iki? Byarigeze no gukorwa cogwa ni iki? Amazone bazokoreramwo naya uburimbi badashobora kurenga n'ubu, mugabo bishobotse ntihojaho n'uburimbi, kuko nta wumva no mu bindi bihugu n'ibindi bibanza bakoreramwo kandi bihambaye ku isi. Nkagira ni rero abo bantu bashobore kugirwa gute? Nuko leta yoshiraho itegeko rigenga urwo rudandazwa. Maze gushiraho iryo tegeko rigenga urwo rudandazwa, bica vyoroha kumenya naho abantu n'umugwi ukuntu bangana, naho bakorera, naho bagendagenda kudandariza aho hantu. Bica vyoroha kuri leta kumenya aho ukuntu igira collecte de taxes kuri abo bantu. Sinovuga ngo ni itegeko, ahubwo n'ingingo yofatwa, kuko hariho icyo bita code commerce sanzwe ihari. Ni byiza yuko haboneka ingingo mperekeza izigaragaza neza urwo rudandazwa mu ibara, ukuntu ko gukumirwa rutari illegal ukaba legal, kugira ngo leta imenye neza na neza ibiharuro biri muri abantu, kuko bari abantu bakora urudandazwa buriya rwo mu ibarabara, buriya barafise amafaranga. Nuko gusa hagomba kubaho ukuntu habaho politike nziza yo kuborohereza
kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu no kugira ico baterereye muhiga ca leta. Ico ni kimwe ca kabiri nuko abakora urudandazwa ni biza yuko bamenya amategeko asanzwe ahari bakayakurikiza. Ico ni ikintu gihambaye kuko buriya kumenya amategeko ni ikintu gikomeye cyane no mu gihe usanga uwica nkuriya ashobora kwitwaza iki canke kiriya akamubuza muga iyo azi amategeko biratuma ivyo bintu byose bikingirwa kugira ngo ntaboneke ibibazo canke biriya ugasanga ndetse naho hagiye naho n'ishusho y'igihugu irononekaye kubera ko hari abantu abanabari batamenye amategeko uko avuga. Rero ni byiza yuko abakora urwo rudandazwa mu ibarabara bamenye amategeko ico avuga bakayubahiriza bakayakurikiza mu kuringira yuko habaho ingingo mperekeza nziza zoroshwa urudandazwa mu ibarabara. Shimire n'abariko baradukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi agaseke kiganiro batagabiri wungura ubwenge cabereye kuri Pire Hotel kigarukiye ngaha naho butaha.